kubera ubwa mbere umva wari ufite target uvuga ati jewe ndagingwa n'ikibanza cya mbere canke cya kabiri canke cya gatatu hanyuma cyangwa imiziki ari migambo abantu baba bafise batarashika niko bimeze mugabo n'ubundi nabi so akanutsi kabonetse gateye nari zindi byoza mfise ari ibintu byari bikenewe cyane burya se umuziki gusa ndetse ndabe ngaruka wari umaze iminsi urihe ewa jewe Ivyo yanje yagumye ari yayindi yagumye ari yayindi na ariyo distance ndende cyane distance irahari kamwe sipire ko nk'ubu ndaguhereje ubufasha wocu ndaguhereje miliyoni basi 10 wocu garuka inyuma y'umwaka mu nje yasuko bimeze ahubwo namanje kubyitegurira bizwi nanjye goye kandi je nari nshaka nibaza ko ikintu ciza kifata umwanya ikintu ciza kirafata umwanya ukacitondera sayo n'ikinyaruka ugasanga ni ciza ari ikinyaruka ugasanga ni ciza ari ikinyaruka ugasanga ni ciza bon yego kirashobora kunyaruka ugasanga ni ciza ikininze guteba ariko nibaza kuko biri kose umwanya wose nziye nibaza Eloy is back abantu kaca bibaza Eloy n'umuririmbyi wa karaoke basinzwe bamunzi mugaca navuga ati kubera iki wifokarinza muri karaoke cyane Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi ameze neza cyane. Umuririmbyi atwaye igana rya Primusic wa gatatu. So inyuma yo gutwara igana rya Primusic asohoye indirimbo yiwe ya mbere shaje. Yes. Iyo miss yose yari uri. Nagiye mu. Nane kuragira inoti. Aso indirimbo. Ari kuragira inoti. Ari kuragira inoti. Ari kuragira inoti. Ariko ari kuragira Amahera. Ni mwatsindiye. Maratsindiye. Kwa bien bwatikaje rero. Kubera ubwa mbere umva wari ufite target uvuga ati jewe ndagingwa n'ikibanza cya mbere canke cya kabiri canke cya gatatu hanyuma cyangwa imiziki ari migambo abantu baba bafise batarashika niko bimeze mugabo n'ubundi nabi so akanutsi kabonetse gateye nari zindi byoza mfise ari ibintu byari bikenewe cyane burya se umuziki gusa ndetse ndabe ngaruka wari umaze iminsi urihe ewa jewe Ivyo yanje yagumye ari yayindi yayindi na ariyo distance ndende cyane distance irahari kamwe sipire ko nk'ubu ndaguhereje ubufasha wocu ndaguhereje miliyoni basi 10 wocu garuka inyuma y'umwaka mu nje yasuko bimeze ahubwo namanje kubyitegurira bizwi nanjye goye kandi je nari nshaka nibaza ko ikintu ciza kifata umwanya ikintu ciza kirafata umwanya ukacitondera sayo n'ikinyaruka ugasanga ni ciza ari ikinyaruka ugasanga ni ciza ari ikinyaruka ugasanga ni ciza bon yego kirashobora kunyaruka ugasanga ni ciza ikininze guteba ariko nibaza kuko biri kose umwanya wose nziye nibaza Eloy is back I'm back Petitri sinasubiye kugaragara ngo mboneke canke nsohore n'ingoma mugabo ariko ndateguye cyangwa uri muri babajama bavuga ati je ibintu vyigana bibonetse byose ndabatamwo mu wa gatatu ngiyo note bigaruka kandi ndabatamwo sinzi bigarutse niyo sakujamo shansi ntabyo ndamenya so usohoye clip video imeze neza y'urukundo abantu kwitegeye kujya nyene ko ari kuzobandanya indirimbo z'urukundo nyinshi cyane zimeze neza shaje je n'urukundo turiko kabisa urukundo cyane bitavuze mugabo ko nshobora no gusohora ibindi bivuze ko nashobora kuvuga ku yandi masije Steve nakunda urukundo cyane so abantu kaca bibaza Eloy n'umuririmbyi wa karaoke basinzwe bamunzi mugaca navuga ati kubera iki wifokarinza muri karaoke cyane kuruta oya ahubwo ukifokariza muri karaoke nibaza ko ahubwo karaoke iri muri parcours yashomeye wanje muri parcours yashomeye wanje aho nakoreye uvuze ngo ndifokariza ngo cyume ngo narigeze gusohora oya ni umva abaririmbyi ba karaoke babazi kuririmba cyangwa umuririmbyi yagiye muri karaoke ariko yagiye tumwitira ngo ni wa karaoke kandi iyo usohoye indirimbo ukirimba muri karaoke abantu baratsinda bakavuga ati ujya turamuzi tumusanga muri kakabarahana birica ikintu kinini cyane birica ikintu kiri kandi abantu benshi baramaze gukunda agakiririmbo mugabo
kubera ubuzima nibaza ko umuntu azera uko ayimanagera ni hatari bizoza mugabo bizokunda mugabo ndabizi ko ari ikintu bigoye kumatanya mugabo nakaho kisindi kuko experience ndayifisemo biba ari fresh cyane. So no musi uri muri management cyangwa urifasha ku giti ciwawe cyangwa kakanoti karacakora ikajya mahera ni menshi urumva akanoti kaguma kagoye mugabo sindi muri management uretse gusa kuko tetwe twakuba ndiko nakorana n'abantu bamwe bamwe uraje nko muri clip yarabonye The Bronze House cyo ni yo mezo ni iyo mezo itanguranye nawe itangwa naho nyene ngira ni chilansa kwa hiyo chilansa gere asema ofisere tuyimenye kwireza yabazobibereka abikizwe nani jewe nibaza ko nayo nyene itaragire ifatiro cyane mugabo nibaza ko izo bari projet ni sawa nuko gusa hari abagabo bapfa n'imigambi peut-être mugabo urabona ko itanguye kugira jya mu bikorwa bimwe kandi abari fresh cyane. So vision yawe imeze gute muri rusange ubwo ati naragiye muri Primusic abantu baramenye ariko ndifuza ko je nkayiro bamenye kunuko naguma banyitira muri ivyo muri karabo ndifuza nkayiro wako bamenye kunuko naguma banyitira muri ivyo muri karabo ndifuza ko nka jewe ni vision yawe imeze gute vision yanje bon vision yanje mu muziki ndibaza niyo ndagiye vision yanje mu muziki kabisa ni gukora ibintu byinshi please kandi nibaza ko mu bintu bigize artist abisaba ukore playlist nini please shiremo ingufu zawe zose abantu bayakire nibaza ko jewe nshyize ibikorwa imbere hanyuma nibaza ko ivyo bikorwa ari byo bizovamwo n'ibindi bintu so aba ari fresh cyane. So ibako yakira gute muri community canke ahandi hantu indirimbo shaje feedback ndonga ni nziza kabisa n'abandi baze kwiyumviriza n'abaririmbyi hari abaririmbyi usanga bafise agatimu ako gatimu kakababwira ko ibikorwa byabo ari vyiza kandi ibikorwa atari vyiza bidashemeye cyane ugasanga umuririmbyi yarasubiye inyuma kubera ka gatimu kamushuka umuririmbyi akaca yanka abantu baza mubwiza ukuri ati bugiye igihugu ni ciza canke niki akaba keneye abantu baza bamutera amashuri igihe cyose birakunda gushika jewe nibaza ndiko ndakubwira jewe feedback imaze kuronka yaba bo ntazi uzayiraza amakomantere y'abantu jewe ntazi ndiko ndakubwira feedback imaze kuronka mugabo bitavuze ko jewe nanga comment hari n'umuntu ashobora kuza akaguhanura ikintu wowe ukagifata negative mugabo iyo negativite irimwo ikaba ari ibintu bituma ushika rero sinibaza ko nokwanga umuntu ambwira tena kundi umuntu ambwira kukurika twe niba umenya neza ukuntu effort hantu ushyiramo effort n'ukuntu biba bimeze kenshi nibaza ko babagirira akarusho k'indirimbo bavuga mu mutima wanje niho wibera ijoro kuri ndije ndota wewe gusa iyo umunsi ugeze nkumva ijwi ryawe bimereza umunezero mu mutima. I cannot live without you. Asante sana kabisa.